Data wa twese wo mwijuru, Mana mushobora vyose, Mana ukomeye kandi uhambaye kandi uvuga bikaba, uteka bigakomera, urema ibitariho bikabashaga no kubaho. Ndasenga umwene data ugiye kumva ijambo ryawe, reka rimwubake kandi rimukomeze, ko rimusanze ntaba ariko rimusiga, ariko rizana impinduka mu buzima bwe. Nanje ngiye kurivuga ntaba arije, ariko izina ryo rihabwa icubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro, haracariho ivyizigiro, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Haracari ivyizigiro ko wakomera, haracari ivyizigiro ko watera imbere, haracari ivyizigiro ko wagera ku nzozi zawe, haracari ivyizigiro ko iyo ndwara wayikira, haracari ivyizigiro ko wagera kuvyo abandi babashije kugeraho. Imana ntirobanura ku butoni, ivyo yakoreye abandi nawe yabashaga kubigukorera. Ndagusengeye ngo Imana igushe imvura y'umugisha mu buzima bwawe, Imana yugurure ivyugaye mu buzima bwawe, Imana yubahishe ubuzima bwawe, Imana igukure mu marushwa urimwo, Imana igukure mu bibazo uri kuracamwo, Imana ikize ubwo bugwayi bakubwiye ngo nibukira, Imana ibukureho ku buzima bwawe, Imana ikureho ubugumba, Imana ikureho ubusiribateri, Imana yubahishe ubuzima bwawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Turakomeje icigwa twatangiye tumazeho imisi kivuga ngo menya uburyo 12 wo kwitwaramwo ukagera ku vyasezeranywe. Menya uburyo 12 wo kwifatamwo ukagera kuri kijya kintu Imana yasezeranye ku buzima bwawe. Usomye igitabo ca Yeremiya 1:5 havuga ngo hari imirimo myiza Imana yateguye kuva kera. Imana ishimwe cyane. Imana ibwira Yeremiya ngo utaraba utaraba urusoro mu nda ya nyoko, naye naragutoranije, naye naragushizeho kugira ngo uzabe uvugishwa nanje. Imana yari yaratoranije Yeremiya, ikitoranya n'ikintu azabaco, ikitoranya n'imirimo Yeremiya azakora mu gihe runaka. Imana yaragutoranije kuva kera, ikiratoranya n'ivyo uzakora naho uzagera hose. Imana yararangije kuhategura. Usomye Abefeso 2:10 havuga ngo hari ibikorwa byiza Imana yateguriye muri Kristo kugira ngo twe tubashe kubigenderamo. Imana yacu ntabwo ari kijuju, ni Imana y'ubwenge, ni Imana y'isoko y'ubwenge, irazi byose. Imana nyene ingabo, nyene icubahiro, ntabwo ihubuka mu gukora ibintu, ikora ibintu yateguye neza. Mwibuke ikigwa ca mbere twavuga ngo menya uburyo bune canke impamvu zine zituma Imana yemera kuca mu bibazo. Menya impamvu zine zituma Imana yemera kuca mu bibazo. Aho nyene twagiye tuvugaho n'isoko zitatu z'ibibazo tugenda duhura navyo, ahubwo impamvu zitatu zituma Satani aduteza ibibazo. Ivyo abadushakaho ni ibintu bitatu. Ivyo twarabiganiyeho ntabwo ngiye kubigarukaho, ariko uno munsi ndashaka kuvuga ikintu ca 8. Twaravuze icya 7 muri bino bintu 12 wokora kugira ngo ugere ku masezerano y'Imana. Ikintu c'8 kivuga ngo nukubumbwa n'ivyo ufite. Usomye icete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo ibice 6 umurongo waho wa 6 havuga ngo ariko kuba Imana gufatanije no kubumbwa n'ivyo ufise kuri mwinyungu nyinshi koko, kuko ataco twazanye mwisi kandi ataco dushobora kuyivanamo. Ariko iyo dufise ivyo turya n'ivyo twambaye biba bitubumvye, ariko abagomba kuba abatunzi bagwa mu nyosha no mu mitego no mu kwifuza kwinshi kubupfu gusinzikaza kudobeza abantu mu bibonona bikabarandura. Imana idutabare cyane. Uburyo bugira 8 wo kwifatamwo kugira ngo bashe kugera mu masezerano y'Imana, kugira ngo bashe kubandanya ugendera mu mugambi w'Imana, kugira ngo bashe kubandanya uri mu bwiza bw'Imana, nukubumbwa n'ivyo ufite. Sinzi ivyo ufite, ariko ivyo ufite urakwiriye kubumbwa navyo. Reka mbabwire ko ubutunzi bwa mbere nukugira amahoro, ubutunzi bwa mbere nukugira Imana muri wewe, ubutunzi
ubutunzi bwa mbere ni ukubumbwa n'ivyo ufite. Reka mbabwire yuko abantu bafite amafaranga menshi aribo bahangayika gusumba abatayafise. Abantu bafise amafaranga menshi na amahoro bafite. Abafite amahoro na abantu babumbwa n'ivyo bafite. Bafite bikeya ariko bakabumbwa navyo, bafite byinshi ariko bakabumbwa navyo. Kubera kubumbwa n'ivyo ufite ntabwo bikubuza gukora ngo ushake ibindi bintu, oya, ahubwo urakora. Mugabo iyo utarose ivyo wari kurakora canke ivyo wagomba kugeraho, na amahoro wigera ubura, kubera n'ubundi umutima wawe ntabwo buhagaze kuri ivyo bintu udafise, ahubwo umutima wawe buhagaze kuvyo ufite. Kubumbwa n'ivyo ufite ni ikintu gikomeye cyane, n'ubutunzi bukomeye cyane. Birivuga ngo kuba Imana bimatanije no kubumbwa n'ivyo ufite ngo birafise inyungu nyinshi cyane, bifite inyungu nyinshi cyane. Kubaha Imana ukongera ukabumbwa n'ivyo ufite birafise inyungu nyinshi cyane. Hari abagore benshi barenga ibigo bagasiga abagabo babo mu nzu. Hari abagabo benshi barenga ibigo bakaranirwa kubumbwa n'abagore babo bagakurura ibigwara. Hari abakobwa benshi batabumbwa n'ivyo bafite, ibyo bigatuma biroha mu busambanyi, bigatuma bikururira ubugwayi, abandi bakabatwaza inda, abazi bateje bakabihakana. Abantu benshi batabumbwa n'ivyo bafite birangira batakaje ivyo bafite. Menya agaciro k'ivyo ufite ukibifise utarabitakaza. Hari igihe wibaza ko Imana yakwibagiye kubera utaraja mu bitaro, ureba amanitse amaguru, ureba bari kubahumekera mu mabomboni, ariko nawe uri kuhumeka impwemu z'ubuntu. Ivyo urirana hari abantu babiririra. Ivyo ufite hari abandi bantu batabifite. Ivyo ufite hari abandi bantu bariko barasenga bavuga ngo Mana wangize nka naka, wampaye kiriya kirato ca naka, wampaye iriya nzu ya naka. Wowe uri kurarira uvuga ngo Mana wampaye amaprafo, wampaye prafo nkayiheza, wampaye isima inzu yanje nkayimara. Hari abandi bantu batari kubaririra ivyo, bari kubavuga ngo Mana njewe nubwo yo bayibatira imwe nuko yo bimeze kose ariko ikaba yitwa iyiwanje. Ivyo urirana hari abantu babiririra. Uri kurarirana ibijumbu, hariho n'ababibuze. Uri kurarirana irengarenga, hariho n'abazibuze. Uri kurarirana umugabo, hari abamaze imyaka bari kubamusengera bataramubona. Uri kurarirana abana, uri kurarirana abana uvuga ngo Mana kubera iki wampaye bino vyana byinshi nkabura n'ibiryo vyo kubagaburira, kubera iki wabimpaye bino vyana. Hari abandi bantu bavuga ngo ariko Mana kubera iki wanyimye umwana, bariko bararirira abo bana uri ko wita ivyana. Hari abantu bamaze imyaka bari ku mavi banasezeraniye Imana ko bazotanga n'ivyo bafite mu gihe Imana yo bibibutse ikabahereza umwana. Wowe uri mu mahanga ariko mu gihugu hari abantu bari kubaririra kuja muri ico gihugu wewe urimwo. Wowe uri kurarirana amashure, hari abandi bari kubaricuza kuba batize. Hari ibintu ufise uri kurarirana utamenya agaciro kavyo, kandi kesha abantu baba bamenya agaciro k'ivyo bafite, batakibifite vyaramaze gutakara. Uwo muntu Imana yazanye ku nzira yawe mufate neza, mubungabunge burya n'ubutunzi bwawe, uzamenya agaciro kera amaze kugenda. Ariko menya agaciro k'umugabo wawe, menya agaciro k'umugore wawe, menya agaciro k'abo bana Imana yaguhaye, menya agaciro kako kazi ufite, menya agaciro k'uwo mutaye wawe, menya agaciro k'ivyo bikorwa vyawe, k'abo bantu bari ku nzira yawe bakihari. Menya agaciro k'ivyo bintu kibifite utaragirane, utarabitakaza. Imana ishimwe cyane. Cyatumye Adamu na Eva barya icamwa Imana yababujije nuko batigeze babumbwa n'ivyo Imana yari yabahaye. Imana ibaha isi yose, Imana ibaha ibintu vyose, ariko babirengako barya akantu kamwe Imana yari yisigarije mu itongo. Ibaza Imana ikwaye ibintu vyose, ibaza Imana ikwaye ibintu birenga amamiliyaridi, ikubwiye ngo vyose bari ubiganza. Imana ikwaye ivyamwa birenga amamiliyoni. Imana ikubwiye ngo vyose uzabijye kugushaka, byose uzabijye kugushaka, ariko iki kimwe gusa ntuzakiryeko. Iyo aba umuntu yari yarangije ivyamwa byose hanyuma akarya kuri giya giti Imana yari yamubujije, vyari kumvikana. Ariko kuba yakiriyeho ivyamwa byose vyari bikihari, ni cagaragaza ko uwo muntu atarafise kubumbwa n'ivyo afite, kandi atarafite kuba Imana no kumvira Imana indani muri we. Arenga kwita
itegeko Imana yari yamuhaye. Nshuti yanyu uri kuranyumva, bumbwa n'ivyo ufite, bumbwa n'ico kirato cawe. Hari abantu birirwa baratira imyenda y'abandi, birirwa barakodesha amamodoka kugira ngo bemeze abantu, bereka abantu ko hari ibintu bafite, byabananiye kubumbwa n'ivyo bafite. Kutabumbwa n'ivyo ufite bizatuma utagera aho Imana yateguye kubuzima bwawe. Ariko nushaka kugera aho Imana yateguriye ubuzima bwawe, iga kubumbwa n'ivyo ufite. Wa mugore we, iga kubumbwa n'uwo mugabo wawe. Birashoboka yuko atari kagufata neza, ariko abo bagukurura bakubwira ngo boguha ivyo baguha, burya si urukundo, ahubwo bashaka kwica ubuzima bwawe, bashaka gusenya urugo rwawe. Bumbwa n'uwo mugabo wawe ukameze kose, yaba muremure yaba mugufi, yaba abikora neza mu cyumba yaba atabikora neza, yaba aguha amafarasi yikwiye yaba anayikwima. Bumbwa n'uwo mugabo, nusohoka hanze uzakurura ibigwara, uzakurura ivyago utazitura mu buzima bwawe. Wa mugabo we, bumbwa n'uwo mugore wawe, yaba kuba yaba atakuba, bumbwa n'uwo mugore wawe. Nurenga ibigo, nta kindi uzaba ugiye kurondera uretse ibyago, uretse indwara n'umuvumo. Nta kindi uzaba ugiye kurondera uretse inyatsi, nta kindi uzazanira urugo uretse ivyo vyago mejeje kuvuga. Bumbwa n'uwo mugore wawe. Birivuga ngo amabere y'umugore wawe akubumbwe, isoko yiwe ikubumbwe. Wishaka abandi, ntoboro n'imwe, wirondera abandi, uzasanga utakaje ubugingo buhoraho. Imana idutabare cyane. Bumbwa n'ivyo Imana yaguhaye, bumbwa n'ako kazi, bumbwa n'uwo mushahara. Hari abakozi benshi, hari abantu benshi bahawe akazi, ariko bibananira kubumbwa n'umushahara bahabwa muri ako kazi. Birangira bivye, birangira bakuwe mu kazi. Bumbwa n'uwo mushahara wawe. Nshuti yanjye uri kunyumva, bumbwa n'ivyo ufite. Wishaka ibirenze, abashatse ibirenze byabakururiye mu ngeso mbi. Birivuze ngo iki? Ngo dufise ivyo kurya n'ivyo kwambara, ngo naho tubaye ivyo biba biheze, ivyo biba bitubumbye, ivyo biba bikwiye. Birivuga ngo iki? Ngo naco twazanye mw'isi, kandi ngo nta nico tuzayivanamwo. Yobu niko yavuze, ngo nta kintu na kimwe nazanye mw'isi, ngo kandi nta n'ikintu uzayivanamwo. Wibuke nupfa ntibazokurenza impuzu imwe. Nubwo wari ufise imyenda irenga igihumbi, ariko bazaguha umwambaro umwe. Nugirirwa ubuntu baguhe n'akarato kamwe, aho uzabugira ubuntu budasanzwe. Ariko shuti yanjye uri kuranyumva, nubwo uzaba warubatse amazi ibihumbi, umenye ko bataguhamba mu kametero kamwe. Niyo mpamvu udakwiriye kwibona, ukwiriye guca bugufi kubaha Imana, maze ukabumbwa n'ivyo bintu ufite. Abakozi b'Imana, bumbwa n'Imana. Wirondera amaprofesa atahari, wirondera ibintu by'ibinyoma, wirondera Freemason imiti kugira ngo ukurure abantu. Bumbwa n'Imana. Hari abakozi b'Imana batabumbwa nuko bari. Ivyo vyabakururiye kugwa, vyabakururiye gusubira inyuma, vyabakururiye kwiyunga na Freemason ngo bakoreshwe ibitangaza, ngo baronka abantu benshi. Bumbwa nabo babiri batatu. Birivuga ngo babiri batatu aho bazaba bari, Imana izabiri hagati muri bo. Mbega Imana yarakubwiye abantu ikeneye, yarakubwiye abantu igukeneyeho. Nta gitigira, ndazi neza gatagitigira Imana yaguhaye cy'abantu ikeneye kurongora. Ariko ubu mwizigirwa muri abo bake. Birivuga ngo n'ubu mwizigirwa muri bake izakugira ku mwizigirwa muri benshi. Bumbwa n'ivyo ufise, bumbwa niyo mpano Imana yaguhaye. Wirondera impano udafise, bumbwa n'ivyo ufite. Imana idutabare cyane. Wa mukristo we, bumbwa n'ishengero ryawe. Ivyo bintu byo gumuyerera uno musuri harya ejo wagiye hariya habaye igikorane wagurutseyo, hariya wumvise akagoma ngo uragiye, hariya wumvise ngo vyashushuragiye, uzazimira, ntuzamenya naho wasimiriye. Uzibwa n'impano zawe, n'inyenyeri yawe izibwa canke izimwe, ntuzamenya naho vyabereye. Imana ntabwo yishura abantu b'inyereresi, Imana yishura abantu bihanganye bakaguma mu kibanza kimwe. Yohana 5 birivuga amasi imyaka 38, ariko birivuga ngo yagumye ahantu hamwe. Guma ahantu hamwe, guma muri iryo shengero. Bumbwa n'uwo mupasiteri. Nta muntu n'umwe afite inyishu zawe, n'abapasiteri bafite inyishu zawe. Imana niyo ifite inyishu zawe. Abapasiteri turi umuhora Imana icamwo kugira ngo itabare ubuzima bwawe. Widuhanga amaso, wishira amaso ku mwungere wawe, kuri pasiteri wawe, shira amaso ku Mana. Niyo mpamvu utararonka inyishu ugumuyerera. Pasiteri yaragusengeye, mbwa byarakuraniye kwizera no kwitega inyishu imata
bifatanye n'isengesho yasenze ku buzima bwawe, utangira kumutoraho agasembwa, mara ngo nasenga cyane, mara ngo biriya na biriya, ivyo bigatuma utizera, ivyo bigatuma ugumuyerera. Uzaronka inyishu yawe ryari? Guma kukara gusenga Imana, hanga amaso ijuru, wihanga amaso abantu barahinduka, hanga amaso Imana. Imana izanyuza igisubizo cawe mu bantu utazigaga, maze ubashe kwisanga mu vy'Imana yateguye kubwo ubuzima bwawe. Bumbwa n'ivyo ufite, bumbwa n'ukuri, kuko abashatse kurondera ibirenze baguye mu mitego y'umugwanizi. Warahezagiwe cyane. Urifuza gusengerwa, urafise umutwaro runaka, wowe utarakizwa, utarakira Yesu umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, nguvuke ubugira kabiri, ndashaka utwandikiye kuri no nimero tugufashe. Woba ufise inzozi warose zirakuzazanira, andika kuri no nimero +257 65 157 339 agasaraba amajana 257 65 177 amajana 339. Mwarahizagiwe, mwari kumwe na Apostle Ndwakristo Glory Shine. Mwibuke gusangiza abandi, abari kuri YouTube mukande subscribe, abari kuri Facebook mukande follow. Imana ibahezagire cyane, turabakunda.